Uburundi bwateye umukono ku masezerano 14 yo gufashanya hagati y'igihugu ca Burkina Faso kuri uyu wa 13 Nyandagaro umwaka w'2026 nkuko bishikirizwa n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Edouard Bizimana ngo ayo masezerano azotuma ivyo bihugu bitera intambwe mu migenderanire vyari bifitaniye gutera igikomo ku masezerano 18 ajanye no guteza imbere imigenderanire y'u Burundi n'igihugu ca Burkina Faso, igihugu kigenzi, igihugu dusangiye byinshi naho ari kure burya ubu nta kure hakibaho. U Burundi na Burkina Faso ni ibihugu bisangiye byinshi dufashanya mu bitari bike. Aya masezerano rero azotuma dutera intambwe mu migenderanire twadufitaniye. Twavuze ibijanye n'uburimyi, twavuze ibijanye n'ubworozi, twavuze ibijanye n'amagara y'abantu, umutekano, guhanahana ibidandazwa n'ibindi byinshi twavuze. Amasezerano ashika 18, amasezerano menshi rwose ngira ngo yobabaye mu bwa mbere kuri iki gikorwa dukoze. Abarundi rero tuzakira akarusho kanini cyane nk'ingenzi. Twavuze ibijanye no korohereza ingenzi, abafite ibitabo by'inzira by'icubahiro, passeport diplomatique, z'akazi canke izisanzwe. N'ubwa mbere ibihugu byinshi twahora dukunda guhera ku bafite ibitabo by'inzira by'icubahiro, passeport diplomatique, passeport de service, ariko ubu n'iki gihugu ca Burkina Faso ni amapasiporo yose. Murumva rero abarundi bashaka kuza gukorera imigambi muri Burkina Faso bazogenda atankomanzi, atakibabuza, ntibazokwirirwa baraja kurondera iby'amaviza bagira baca hirya no hino. Naho izo viza zoba zikihari, turafise no munsi barugurura consulat hano mu gihugu cy'u Burundi yo bafashije kugira ngo baronke amaviza. Ubu rero icyo gikorwa kiroroshe, nta maviza muzoja kuronderayo, muzogenda ngira muja kubaza muti les secteurs twokoreramo ahantu mutwereka hari ibyo dushobora gukurayo ni hehe. Murumva rero n'amasezerano akomeye rwose kandi atuma ibihugu byacu bitera imbere. Ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu bugasaba abarundi kuja ku kivi maze bazaze umusaruro ayo masezerano.